Faustin Ndikumana nta bigwanisha tunze, nta bigwanisho yigeze atuga, nta bigwanisho azotuga bicira umuriro. Iyo siyo ngwano yiwe. Birazwi urugamba je ngwana rurazwi kuva kera muri iki gihugu. Ni nubwo intwari bireye ivyiyumviro, ubwenge, politike z'igihugu, amategeko icavuga. Iterambere ryoza gute, ibyo twize, ibyo tubona ahandi kuri igihugu cyacu cyo burakaka. Kuvuga ati Faustin Ndikumana agiye kugira ngo guhorokirwa ihibambewe kabisa, ihibambewe. Jewe ibanga ni ryarindi, ibanga ni ryarindi, ntaco niyagiriza. Ndabona ko niko nafashe igihugu ukiri ikijuju canke uri mu mwijima, ukabona ko jewe ndi umwasi w'igihugu n'ijama y'igihugu, jijuka canke uzotinda ujijuka. Hari hagize imisi hari icika ry'umuyaga nkuba rimaze imisi ryavuye ku co bita transformo cari. Haragize imisi hari umwijima n'amaplaksone twagize yaraha basanga itapena umwanya munini. Nari kumbaza bime directeur general wa Regide zibiro dufasha ico kibazo kandi ariko arakidufasha. Mugabo rero hari inkozi y'ikibi dasanzwe yatengere muri uwo mwijima, yinjira afise ingo n'agapfuko bakarimwo grenade, impuzu z'igisoda shasha n'ibotira. Abitwara ahantu muri bwahantu hakunda kuba hari amakara ajyayo mu bakoresha mu gukinjika ivy'abakiriya bariko barasaba babiterekanye. Itego rero ngo wari uhari, twagiye twaza hirya no hino, ababikora bashaka guca bagenda ngo babwire mu gipolisi ko afise inkuru, hanyuma muri iryo joro nyene bukeye uriko buraca mu bucagucagu baca bagenda bagere polisi kiza kugira fuye perquisition, ngo amaco agace berekana ati turafasha ibigwanisho kwa Faustin Ndikumana iwe mu Burundi. Ce nitwa ko jewe ntunze ibigwanisho bicira umuriro, yemenanya ridasaye ko bicira umuriro, Tom Shagungana umutekano w'igihugu. Hanyuma nuvuga ati ya mana dusingi dasanzwe yarabikoze kuko ujejwe umutekano w'aho hantu yaciye abibona utaranaca muri iryo joro nyene, akaza guhamagarajira n'abandi bakozi baraza bakibibona, yihutira gutelefona inzego z'umutekano. Ipolisi ati bivuze mu dutabara twebwe, turabona ibintu byateye amagihe, tubonye inkonga, abakiriya bagiye, murazi ko akabarara k'abantu benshi, tubibonye ubu nyene, hariho n'umufuko tutazi ibiwurimo. Inzego z'igipolisi ziraza, haje icegera c'utwara igipolisi mu ntara ya Ngozi, haza n'umupeje aza kugira nyene ivyo nyene vyagiye. Barashika barakura umuzigo, barakura ivyo bitweza barabitwara. Cadutangaje rero n'abakozi rero ko ari 6 baciye bafatwa ngo bagirangete, barafungwa batabarwa ati none abantu bakabaje baja gufungwa gute? Igihe twese bati bari market, ayo market rego ni mu bumbize n'ibisaba. Mugabo ivyumvikana ige n'umuntu hariya naho yoguma ku kazi uwo muhamagara ukagira icyo umubajije uko yabo arinza gutabaza ntari kaje. Hano peja heza dossier gabo kiri charge kiri kuri abo bantu ko nta kihari, no kwa procureur nta kihari, arabaza nawe cyane ko nta kintu information nini bagi ngatangazwa n'ingene umengo hari ibindi bintu bishaka kubandanya kuri yo affaire, kuri yo affaire. Ikindi nuko habaye inama y'umutekano, harabaye inama y'umutekano irimwo inzego zose za province
gukunda kuba kuwa mbere irongowe na buramatari wa Butanyerera. Inzego z'igipolisi zose zihari, bazi ko bagira indego z'igipolisi z'igisirikare ba porokirere, abajejwe iperereza, abajejwe ubutungane bategeye bose ariko bari ico kibazo kiravugirwa. Polisi yaje aravuga ati ico kibazo kimeze uku, abakozi bo muri Butanyerera baratwitelefoneye baratubwira ko bafise ikibazo, turaza turabatabara. Abantu batabara kubaza ati none batabaye wopfungwa gute? Uramatohoza. Okay, ayo matohoza rero sinzi yuko abantu bihisha mu matohoza. Hanyuma rero muri ico gihe nubwo bumwe cyababuga ico rero twebwe twagira dushikiriza abarundi n'abakungu Faustin Ndikumana nta bigwanisha tunze, nta bigwanisho yigeze atuga, nta bigwanisho azotuga bicira umuriro. Iyo siyo ngwano yiwe, irazwi urugamba je ngwana rurazwi kuva kera muri iki gihugu. Ni nubwo intwari bereye ivyiyumviro, ubwenge, politike z'igihugu, amategeko icavuga, iterambere ryoza gute, ibyo twize, ibyo tubona ahandi kuri igihugu cyacu byo buraka kandi niyo ngwano ya Faustin Ndikumana birazi. Ushaka kunemeka ivyo bintu vy'ibigwanisho n'akamaramazi nasubiza ubwenge, akaruta asubiza ubwenge, twiri kuba ibigwanisho bihuturiye hejuru. Twagira kandi twiyamiriza iyo ngendo igayitse, iteye isoni ikiri muri iki gihe, inkomeye yo kuvyirenganya muri no myaka. Abantu nkabo igihugu babywane dufise gifise turiko barosere twine cyotera imbere yero uwo nabaka bakizinduka ngo je gucimirwanisho kwa naka. Murumva ibihe tukirimo harimo ubukozi bw'ikibi burenze, mugabo harimo n'ubujuju ucagata muri abo bantu, kuko ndabona ingene uriko uracafuza isura y'igihugu, kufika ibintu nk'ibyo biba mu gihugu. Ugasanga kuratesha icyizere ku nzego igeze biraza ko zibikorwa atakubita tuzibona inzego ziriko zikora iki, cyo bita credibilité des institutions. Yugo none bashaka ababimba gikora nk'ibintu nk'abindi, ukawifuza ko umugwiza atunga yoza akagishiramo umutangira bakigenza n'akamaramaza. Ico gituma dusaba inzego zikomeye z'igihugu, umukuru w'igihugu, umushiranganje w'ubutungane, umushikirizamanza kizigenza wa Republika, izo nzego z'igipolisi ziperereza n'izindi, abashinga amateka n'abasho bahagarika ko kaja kabi muri iki gihugu cy'u Burundi. Shimvire nena ry'ibiki bintu tezuru bw'igihugu babihagariki n'umuvumo turiko turikwegera. Abantu bapfugo bagira iki? Umushiranganje w'intwara ubutungane yari mu nama nshinga amateka hari karavuga abantu bapfungiye ubusa, avuga ati abantu bapfunga umukuru n'amashinga amateka nzongwa zo mu butungane. Iyi si kandi abantu babahe barize igipolisi bapfunga vyanka ko bafata ingingo bagira gute bigenze gute. Inzego zihari, le ministère public est unique et hiérarchisé. Bishobora kubana muri n'ibintu by'akamaramaza muri barakwiye gufata ingingo bagatuza ivyo bintu tubateye akamo, kuko iyi ni ka example ni nawe abantu barahateramira bavuye ku buzi bakagira gute, hari mataxi tugatanga mu ikomine nyene n'iryo terambere rya komine, amarodo kwa turi mu ikomine muri za obere niki. Umuntu agifise comportement ngiyo acigenza uko mu gihugu kigendera ku mategeko, les valeurs républicaines nizo bakwiye kudefanda izi nzego bagashi intwaro rusangi agateka kazira mu tuba turavuga ubutungane kuruga kuri ubutungane bigira bateza urubwa ya justice. Bige birwa abantu bidoga biriko biragaragara.
kidane mu gihugu ubutwara ubundi ninde se ubutwara ubundi ninde ufata ingingo ninde atado ufata ingingo ninde haro bapokira haro baza bose bese barabona situation yuko none ikibazo cyagihagaraye baba banza wumva ngo tuko tura telefona mu procure cyangwa tubwiye ngo bambwire ko president bagire gute twama tuvyumva cyo bituma n'ubundi dusaba mbere yuko basabana na procureur w'Ingozi iyo dossier yashikiye ko hakoreye n'umugabo handi mutunganye hari kuri zo zirakarengana yabo bana batandatu abana muri iki gihe cy'agashomeri abana bivire mu gashomeri bahejeje universite bahejeje za humanité n'ari mashuri yisumbuye bari bironkeye ubuzigera comptable caissier sécurité gusemba batunze imiryango bamwe bashaka no kubana bigira bagira iki nawe uraje urasara mushaka Faustin Kumana ugaca utubagwa ko guninjira mu kasho abana bariko batsira ikisivu tusaba ningo ntera kama abo babarekure baje kwibandariza kwibera ubuzima bwabo ka misi yose ukabona ko aho uri nimba wakoze ibyo bintu ukabona ko umuntu ari karagenda uza gufungisha abana bifite imyaka 20 n'ingahe nigarwa bavyitangura ubuzima biviriye mu mashuri muraza agashobora kari muri iki gihugu mugabo uri kuraza kurondera ucafuza mugira iki haragarinze yuko abantu sinubwo guhindura ingendo guhinduza ingendo bamwe kubahinduza ingendo kandi inzego z'igihugu zikabikora kuko tubandanije uku iyi sura y'igihugu twirirwa baravuga ngo bikiri biki ngo barabona ibi byose bitera biva nga procureur general Ngozi kora nk'umunyabutungane dossier vide abantu bari polisi barabivuze barabivuga polisi barabivuga none abantu bafunga ibiki gushika byari ibyo turiko twashikiriza bitirwa birashikizwa n'abandi ni mu mbari ingorane twe tuvuga mu nama nshinga amategeko polisi nabonye bagira tableau bavuga zazinga nta bantu babumucegero cyenda amashinga amateka berekana ngo ingorane zihanze abanyagihugu bagiye kugirisha enquête ntimwaziso ijya nkate ni Faustin Kumana ari yayikoze ejo bundi mu gikorane se n'umukuru w'umuganga avuga ati aha karena turiko turakora hana muri za leta tubuza abanyagihugu kwidandariza bwira gute tubiki tuti twihanura hata abanyagihugu nibatanyirwa ni nk'amazi ibijya nije nabivuze umushirangaje w'ega leta ibyo yirwa ati haguruka iki bingana gute umukuru y'uwenye n'ijari bavuga muri obuha ibintu biriko biratujana ahubwo hagufata ingingo tuje hamwe abandi sinzi yo bari n'ubujuju burenze ubu hageze ko abarundi bahaguruka bakavuga tuti igihugu tugisove gute tugishire ku murongo gute kije hamwe n'ibindi iyi myaka turiko turatakaza tugwa muri ubu bujuju mu ndyane baravye amahinduka asanga turi nyuma igihugu turafata z'amakuzi gusanga zimengo dutera kwidukumira zigira gute